bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka twasubiye kubaramutsa tuba ikaze mu ntahe tugiye kumviriza yumwe muri twebwe yashoboye kuja mu mahanga amarayo igihe kitari gito ariko igihe cyose yabayeho yagiye abona ubwizigirwa bw'Imana. Reka duhe kaze Melise karibu cyane. Mwakoze cyane. Ego cyane karibu cyane. Mbega amazina yawe yose namaze kuvuga rimwe mumbabare namaze kuvuga rimwe ariko reka atwipresenter atubwira amazina yiwe yose. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Igiraneza Melise hama nkaba ndyoye kubana namwe cyane ko bapartager intahe yanje nabanye na Kristo Yesu ndi mu mahanga. Ego. Mbega igihe tubona mwe baje mu mahanga surtout nk'abakristo bakaja mu mahanga swati bagiye kwiga bagiye kurondera ubuzima bagiye donc mu bintu bitandukanye mugabo akenshi abashikayo ugasanga hanze ko tuvyumva ko sindashikayo ugasanga habanyuzuye bamwe bakagaruka barahevye ibintu byo gusenga barahevye Imana batakicumva ko Imana iri muri bo. Mbega wo tubwira wowe vyakugendeye gute igihe ushika mu mahanga ubuzima wabayeho wabanye na Kristo n'ubu? Jewe nkishikayo ntivyanyoreye cyane gose nko navyibaza. Kuba nari umuntu yakuriye ahantu hari societe hari abantu benshi cyane ahantu mbona nja ku eglise ko nishakiye eglise bayuguruye ushaka ku moment de prière ushaka kugenda ego kabandana n'ubundi buzima busanzwe ishure nari nzi ko bizonyorera antuka uretse ko bizokwamara ivya bindi nyene ko ivya bindi nyene atakintu kimwe gihindutse muga nkishikayo vraiment byarahindutse nuko ivyahindutse ntivyanyoreye gose ikitanyoreye cyane ni kuronka ahantu sengera kuronka abagenzi bashasha kwiyabitiwa mu kirere gishasha kubana n'abandi bantu na climat ngene bimeze en tout cas ntivyanyoreye cyane gose vraiment ego mugabo nkishikayo ikintu cyambere nabanje kurondera ahantu sengera. Ego nabanje kurondera ahantu sengera mugasanga ahantu sengera bavuga ikirimi cawo nyine gikoreya birangora kwiadapta vraiment numva menga ntaco ngiye gukorayo ko bavuga mu gikoreya nige waronka umuntu agushaka gusigura mu congereza wasanga bigoye cyane rero ndafata decision kuguma muhira kubera navuga kuguma muhira kandi abandi nuko bari nabona babimeze kandi mumenga ni ibintu bisanzwe kumenga dimanche si dimanche en fait. Wumva uvuga uti ko ntaramenyera kandi urumva birumvikana ati kamfate decision kuguma muhira nzi ndasengera muhira le dimanche n'indi misi. Ego n'indi misi nzi ndasengera muhira mugabo urazi umuntu ari wenyene antukaragabanukiko. Ego naragabanukiye mu misi ya mbere cyane uri wenye wamenyereye imvire wamenyereye kuja muri chorale harimo abantu wamenye kuja muri cellule niko twari tumeze muri église wamenye kuja jeudi hari louange ibintu waramenye ubuzima en tout cas kubana n'abandi bantu muterana intege musangira ijambo ry'Imana urashitana wenyine rero wacivuga uti ibi ni bya bihe by'ubugaragwa ashitse. Ego by'iwanje by'ubugaragwa ahanye ngo mbane na Mana yanje yiwanje ugiti cyane. Uba ugereranije uba wibayemo igihe kingana gute umaze gushika mu mahanga? Nabibayemwo nka plus de 6 mois. Ego plus de 6 mois ntaritora jewe ntarafata umwanya wanje neza n'Imana kwa sinabwamenyere cyane gose kandi nitwaza imbeho hari ukuntu hari hakanya l'hiver nitwaza imbeho ati birumvikana vraiment ati Imana irantahura ndarakanye harakanye oya reka nigomeye muhira. Mugabo ico gihe naragabanukiwe cyane gose mugabo nkaza ndasenga mugabo numva ko gusenga biragabanuka biragabanuka kubera sense untera intege na jewe kwitera intege nkumva menga hamaje ambwiye ati narakimwe warukijije hica kurimwo rega naho tosenga nta nakimwe ntaca uri kurajamo ndi kuriba ndi kuratukana uri wenyene gusa nta mwanya ufise kandi Imana irakubona nta mwanya ufise urafise ivyigwa kurakurikirana urafise ubuzima kora bamwo kurondera kubera hariya naririhira Minerval c'était pas facile nari wamuka ntacura Imana iragutahura vraiment kazima ntacurimo kandi franchement ntacana nari ndimo baza ko ntacana nari ndimo narumva muri je mugabo bw'ubuzima bwanje n'Imana personnel buragabanuka muganga nitwaza hena kimwe atacurimo Imana iragutahura 100%. Naca nibaza ati abantu bose bari hanze niko bameze kandi abantu twabana hafi na hafi niko bari bameze kandi nawe bitwa bakijijwe nabona menga niko twese tumeze kandi biratahuritse Imana iratwumva. Ego Melise arabaye mu gihe cyo kuvuga yuko ndashitse mu mahanga ndabona yuko ntaramenyera sinshobora kuja
gusenga le dimanche sinshobora kuja gukoranira hamwe n'abandi ko ntari mu caha reka ngwe muri ubuzima kazima atacandimwe mugabo bwa busabane ya communion yiwawe n'Imana irikiragabanuka mbega pendant izo 6 mois ni gute woba warahagurutse kugira ngo uvuge uti ibi bintu ndimwo ubuzima ndimwo naho ntari mu caha ndabona yuko atari bwo mpamagarirwa kubamo vyagenze gute Kamelize uko vyagenze hari umunsi umwe nari njyana ndagira indoto mbona ndahantu nenga nari ahantu hera vraiment ndi kumwe n'ahantu hera kandi kumwe n'umuntu yera yambaye ikanzu zera acarambaza ambaza ijambo ry'Imana bwira amajambo y'Imana verset biblique uzi mu nzozi cyane ivuga Jean 3:16 sinzi ko ari umuntu atayizi umuntu agikizuza rya Jean 3:16 kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi yego gwatumye itanga umwana w'ikinege yego Jean 13 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko gwatumye itanga umwana w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahubwo ngo budashira iryo ngyo nashoboye kwishura byonyene arampa umwanya ofete yarandindiriye arampa umwanya wo kuvuga wo kubandanya mvuga arabura ijambo nagime mvuga hamacaza umwana muto yo muri Sunday school ofete na nkiri no mu Burundi narakora muri Sunday school narigisha abana ryacaza umwana wo muri Sunday school aravuga izo verse niwe yamuhagaritse ofete bwatigeza yagumye avuga verse aguma avuga naje navuze ya indi Jean 3:16 Yesu we candikangwa mbwa Jesus uwe ni Imana ikirahamagara gusubira gusenga nasuye kuko ego ntacandimwo ego nta cyana kimwe vema umuntu yanyagiza ni wa mukobwa ari sociable wa mukobwa afite indero mugabo nta jambo ry'Imana napongwe cyo nta jambo ry'Imana ryari muri jewe nungure Bible cha kwijambo ry'Imana avuga ngo ibiri muri iki gitabo ubirimbure joro n'umurango cyangwa uni mu yakarangira kuva umunsi naciye ntangura gusenga naciye ntangura kuvyuka 4h du matin gusenga ndatangwa gusoma ijambo ry'Imana ndatangwa kuba muri numva naramenye Imana uburyo jewe Melize ntari ndayizi naramenye Imana cyane gose ndaba muri communion nziza n'Imana senga ego kandi ubuzima bwarabandanje kwa kundi naraje kwishusho kwa kundi nyene narakora ibindi kwa kundi nta kintu kimwe cyapfuye ofete ni jewe ntari nzi kwiyoganiza jewe nyene niyoganize ibikorwa vyamenye ko nshobora kubikora neza amashuri yanje umwanya wo kwiga umwanya wo kuja kwishuri umwanya wo kupanga ibintu byose n'umwanya wo gusenga kandi nta kintu kimwe cyafu ahubwo ubuzima bwacu buba perfect umva bwacu buba mumeze neza cyane gose kuva ico gihe nuno munsi sinzi abantu batabona Imana numva no tumintu wese adafite umwanya personnel n'Imana yuko yo bigira biraryoshe cyane gose uramenya Imana ku giti cyabo uramenya Imana ngena ari umwizigirwa personnel kuri wowe cyane ko nabonye ngena Imana ari umwizigirwa iba yabanye nanje hariya yandinze ivyaha bitandukanye murazi ko nabaye n'abantu bari hariya abantu rundi twari turi kumwe kandi wasane bari bafite ingeso nziza mugabo batanga ingeso mbi kubera turi kubana abavyeyi atari kubana abana famille bagatangwa kwigenza nabi je nyimba ivyo ntabikoze kubera ya prière personnelle natanguye ndasubiye ko jino nayo ndayifise mugabo amaze kugenda ndaba ukuntu nyene birancanga mugabo mu nyuma Yesu arampaguruza numva ko ari Yesu yamuhagurukije vraiment we nyene ubwiye bambwiye ati Melize haguruka Oh wow, urumva kubwa Melize aratubwiye yuko bishoboka yuko umuntu aba yaragabanukiwe atabusabane abagifise n'Imana bishoboka yuko asubira guhaguruka na cyane cyane yuko uyu munsi twumva hirya no hino et surtout abaja mu mahanga bavuga bati jewe si nta bene data mbona nta eglise iri hafi mbona iri kure noruha vyogenda uku mbega none Melize nakaye kamwe batera abariko baradukurikirana kugira ngo bumve ko nabo botegwa intege zo gusubira guhaguruka. Merci beaucoup. En fait, icyo nababwira abantu bari mu mahanga bari babayeho ubuzima nanje nari mbayeho muri avant 6 mois kuntasenga ntagira iki icyo nababwira fata umwanya wawe n'Imana birakunda ko umuntu ari mu mahanga ashobora gukizwa ashobora kuzura mpemu yera ega Yesu azoza nyine turi muri mahanga Yesu azoza dukora akazi Yesu azoza turi muri bwa buzima nyine busanzwe
rero birashoboka cyane nkuko nanje byashobokeye ko umuntu ashobora kuba mu mahanga akaguma kijijwe akaguma agaragaza Kristo Yesu okay byangendeye gute je reka ndabwige byagenze Imana impagukije nyibukije natangiye gusoma ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nzogufasha ko ijambo ry'Imana icirore twirabamwo nimba dusa nayo ijambo ry'Imana ringaniriza guharira nimba mfise inzigo mugenzi wanje nkumva no muharira iryo ni ijambo ry'Imana rimbwiye rikampindura uko bikeye ko bwije ijambo ry'Imana ryaramfashije cyane hamiki naco cyamfashije narakurikirana cyane enseignement en ligne yo kuri église wacu kuko hari gihe hari umunsi nagenda kuri église numva église batanga kuvuga ivyizerwa je bitandukanye n'ivyizerwa vyanje ntavuga ati no mugabo mu nyuma abarundi bari benshi tutangwa ku église y'abarundi tutangwa gusengera hamwe numva n'ingabire zanjye nsubira kuzikoresha nari muririmbyi nsubira kuririmba mugabo avant ça nayimbaye ubuzima bwenyene ndakura Imana irampagurutsa iyo église ntarayironka sengeramwo nari maze imisengeramo numva no bwira umuntu akarankurikira some ijambo ry'Imana ukuronse umwanya wiyananje ku munsi ku munsi ibiri muri Bibiliya uvyamize kwa amazi ku murango no mwijoro uvyamize ku mutima wumve ijambo ry'Imana urigize ubuzima bwawe iki naco maze gusoma ijambo ry'Imana umenye ingene usenga en fait ndusenga narize gusenga kudasenga ama emotion kanasenga nkajimera Imana nkasenga n'ama emotion ariko twige gusenga tuvuga ijambo ry'Imana nyene nivugiye aho tukuzobona ihinduka mu buzima bwawe nkaraba aussi cya gatatu cyamfashije nkaraba n'ama enseignement en ligne nkasenga n'abakozi b'Imana ijambo ry'Imana hama nkasenga ivyo byaramfashije cyane gose. Wow, nukuri ni ntayiryoshe cyane imbegamiriza ari ikintu uvuze ngo hari aho wagiye usanga bafite ivyizerwa bitandukanye nivyo waruzi mbega muri ico gihe none wavyifashemwe gute umaze kubona yuko ivyo vyizerwa uronse nibishasha n'ibintu utarumenyereye wavyifashemwe gute nk'ivyo wumva jewe nace numva kibanza isi wanje ubwo nyene directement umva nari nangoye kwa gusenga nangoye gusenga mvuga ati okay kansi nje muri église rero ndaho église bashobora kuvuga mu Congereza nshobora kuvyumva mugabo numva ivyizerwa ntibiratandukanye n'ivyo jewe nizera ego hamasha mvuga ati reka ndabireke kugira ngo ntibinyononere même sinangiye ko vyitwa ko ngiye muri église mugabo ivyizerwa ntivyari bihwanye n'ivyizerwa byanje n'ivyo je nizera numva menga nobanza kureka aho hantu nkabandanya nsenga kugira ngo nasenga kandi asenga Imana ndakwinginze umpe église ahantu ushobora gusenga ni vyiza ndakunda senga ariko nyemerera ahantu ushobora gukorana n'abandi duterane intege twibutanye ko turi mahanga même si turi mahanga dushobora gukizwa benshi ndaronka abarundi ego twabarundi nyene twabarundi benshi turumva kandi abakozi b'Imana bakijije gati no why not tushobora gusengera hamwe tugatangwa gusenga dimanche tugasengera hamwe naho rero natangwe kujayo tugasengera hamwe nk'abarundi aho tukavya biryoshe cyane ngo ingabire zanje atangwa gukora kwa kundi nyene numva menga ndi muhira ahubwo rero ntiwasuye kuririmba mbega ego nasuye kuririmba cyane sanzwe ari muririmbyi akanaririmba neza cyane nasuye kuririmba cyane ndi muri chorale ntuka ndumva ko ndiko ndaba mu cyakibanza canje nyene rero ego turi ku musozo w'iki kiganiro hintahe yubaka nakaye kajambo bwira bariko baratwumviriza turiko turarangiza akajambo nabatekerera nuko reka mpagarire mu ijambo ry'Imana riri muri 2 Corinthiens 5:15 havuga ngo icatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza ariko banezereza uwapfiriye akabazukira nuriho ukicinezereza ushobora kuba utari mu mahanga mbere uri no mu Burundi wowe kurankurikira ushobora kuri mu Burundi cyangwa ahandi hantu hose ariko wige kubaho unezereza Kristo Yesu yagupfiriye akakuzukira nta kindi kitubeshejeho ngaha atari kuba mu kibanza Imana twifuza uri mu mahanga wabuze aho usengera fata umwanya wawe wowe nyine n'Imana wiprogramme nimba ufata ubwatsi jewe nimba sambizi jo ndashagwa kivyo nkora byose ntanguye gusoma ijambo ry'Imana senge en tout cas uzobona Imana izokuyereka vraiment nukuri nta muntu yarondeye Imana agenda atayibonye birakunda cyane rero iryo jambo y'Imana ryo batekerera wibuke ko ubayeho ku bwa Kristo Yesu utabaye ku bwawe wenyene ego Yesu abetse cyane. Merci beaucoup Melise turumvise amajambo Melise ahereje ko nibaza ko wewe uri kuradukurikirana avuze ngo nta citwatso nta excuse imbere y'Imana uyu munsi ushobora kuba uri mu mahanga utabona uko ubana na bene data utagira aho usengera et pourtant warakijijwe waramenye Imana turumvise ntazi ya Melise ko yashoboye ku parvena kuhaba akagaruka mu gihugu ciwe ameze neza kandi yumva ko yujujwe mu Mana nawe uyu munsi aho wowe uri hose twumviriza reka dusubire tugutera intege tubwire ngo birashoboka kandi ngo nta citwazo tukuvuga ngo nabuze aho nkuranira no muhiro ashobora kuhasengera ukagira ubusabane n'Imana
ukaba en communion avec Dieu byose birashoboka reka ndabashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro shimire na Merize ya duhayina Merize wakoze cyane mwakoze cyane kuntumira namwe mwese yego reka nsubire ndabashimire ndanabifuriza kubandanya mu bana natwe Imana ibahumugishe